nicuza kuko ubuzima bwanje bwuzuye amarira n'amagorwa, ariko uyu munsi Mana ni wewe shaka, ariko uyu munsi Mana ni wewe shaka. Uyu munsi Mana ni wewe shaka, uyu munsi Mana ni wewe shaka. Cher, ubu tugeze saa 2 z'ijoro utarataha ngo urindinda guha inyishu y'ikibazo wambajije, ariko ndiko ngerageza kuzungurutsa umutwe wanje nanavyiyumviriye ko umwanya munini hariya muri dushe. Urabona ko vyase ko noga nukuri sitakubesha, nta nyishu n'imwe mbona nshobora kukwishura ikibazo cyawe. Uretse n'ivyo n'ejo sinzoba ndanayironka, uretse n'ejo nubwo n'indwi yohera inyishu ya kino kibazo ndabona ntazoba ndayironka. Rero ndakwinginze rukundo rwanje, mwamikazi wanje, ndagusavye tuzobiyaga undi munsi. She, ndakubaza ikibazo. Urashankunda? Sha, manzi unyishuri. Uracankunda? Yes, of course, babe. Ndagukunda kandi cyane. Okay. Unkunda nka mushikawe cyangwa umufasha wawe? Ndagukunda nk'umufasha wanje. Urakoze. Kandi ndagukunda nk'umufasha wanje. Niyo mpamvu rero nshaka kugufasha kino kibazo tugikemura. Mubisanzwe she, jena be ntabwo papa wanje. Jena wani tuvukana. Ico ndibaza kiraheze. Ariko sheri, nubwo biruko, wowe umuhamagara papa. She, ko nawe ndamuhamagara kose. Ntavyo nitayeho jewe. Ahubwo ndakubaza she. Nk'ubu imiryango yacu ndayindi turwana. Wakwemera tugashira ingufu hamwe. Tukagwanira urukundo rwacu. Hama tukibanira. Tudakoze mariage.
sinzi ngira sindiko ndagutahura neza ushatse kumbwira ndagucikitse ego uwo vyemera kuva umwana wanje Sahira akivuka nakoze ibishoboka vyose nkora akazi kenshi kose gashoboka kugira ndamurinde kubabara ariko ivyo namurinze mu buto bwiwe biruhiye kumushikira amaze gushika mu bigero kandi ivyo vyose bitangoye kuva aho ugarukiye mu buzima bwanje ntanushatse kuvuga ko ari jewe ndi intambamyi y'umunezero mu buzima bwawe apana bisanzwe kandi bisi vya vuba nivyo kuva kera Norbert kuva umunsi menyana nawe ubuzima bwanje bwarahindutse cane nta kazi icizere c'ubuzima bwanje amaso yanje yuzura igipfungu ncika impumyi y'urukundo binanira kubona uburyarya wari kurankorera ariko jewe nta buryarya nigeze ngira kumbure wabifashe ukutariko kuri jewe naragukunda bidasanzwe turekane n'ivyo naguhamagaye kugira tuyage ikibazo c'abana kuko ivyabo bigeze kure kubatandukanya ndabona bigoye je ngira mpungisha umuhungu wanje umuhungisha kubera iki none ivyo umubarira we ntavyumva ni ryari umaze kubona umuntu yamaze gushira mu mutwe kurongora aha nuko ubundi Kaneza wamuvyaye ryari Kaneza si umwana wanje ico gihe wamenga no musimbira ko nkamurya amenyo kubera ivyo yari karambwira ntivyari bihwanye n'ivyo amatwi yanje ashaka kumva ndakumva cyane ubundi iyo umwana w'umuntu ashavuye nta kintu na kimwe ashaka kumva atari ikintu gihwanye n'icyo umutima wawe uramubwira nivyo vyansinzikarije umwana none raba ukunge nameze ariko gusa nawe wavyitwaye mu nabi mu gihe iyo umuntu ahuye n'ihungabana yabigombye yuko aronka umuntu amuba hafi mu gihe ataronse umuntu ashobora kumuba hafi ashobora no guhungabana cyane birenze kubw'iyo mvo rero numva yuko uwo muhungu wawe yarakeneye umuntu amuba hafi atamucira urubanza akamuremesha iyo amuronka ntabwo ari gusinzikara uko ubu muba hafi yari ahari inde Kaneza oya yari afise umugenzi wiwe w'umukobwa biganye bakunda guhamagarana ya mazina ahara we y'abanyamuji ayahe mazina ngo Besto Besto niwe muntu yayagira ibibazo vyiwe vyose akaruhuka ku mutima Besto
ndabizi urababaye cyane ariko kandi nubwo biri uko si byiza ko umubabaro wawe ugaragariza kuri stati zawe. Kuri iyi si uzohora witeguye kurwana n'ibintu bikomeye wenyine kuko abantu barahindutse cyane. Nagomba ndakubwira ko uyu munsi ushobora kuba uri uw'ingenzi kuri bo ejo ugasanga uri ubusa kuko abana b'abantu ntibaryoherwa iyo uryohewe ahubwo baryoherwa iyo babaye. Besto. We urukundo rurababaza. ndabizi. Besto, I don't know how can I make you understand me. Ibihe ndiko ndacamo birenze ibyo uri kuribaza. Nibisiga byenge. Sahiri nibihe bintu uriko uracamo bituma umbwira uko? Ni birebire nano. Birebire udashobora kumbwira nka best wawe? Come on, ngubwire please, ndasabye. Kaneza ni mushika wanje. Sa? Ni mushiki wanje. Kaneza ni mushikawe? No. Sahiri rekeraho kumbesha. Rekeraho kumbesha. Ndagusabye please. Urazi kuri best wanje. Ndashaka kunduza umutima. Ha mu bukwe bwanyu bizoca bigenda gute? Kuri ico kibazo cy'ubu ni mushika kwa so na nyoko ariko yageze mu rukundo n'umugore wawe. Ibaze nk'ubu hawe urubanza mu muryango bamusanga mu vyombo ni mushika busivre bamusanga mu mbabura shari you know je numva ni nkware tuva mu muryango biba biryoshe. We, Iryoshe. Come on, please. Nana, mbari na mushiki wanje. Yes, of course. Abatubona mu maso yacu babona kamwemwe imitima yacu uzuye inunu n'amarira amarira y'amahitamwo yakahise amarira yabutwize muri kahise ndicuza
Ni sawa? Ni sawa. Karibu. Murakoze. Ariko naho mugiye ni mwebwe narondera. Jewe nyene? Ego cane. Ndabizi ntimunzi. Biranashoboka n'isura yiwanje akaba ari ubwa mbere muyibonye. Ariko bivanye n'ibiyago tugira tuyage. Ndibaza neza ko isura yiwanje ntizokongera kuva mu mutwe wawe. Banyita Mama Star. Iryo zina hari aho wari bwaryumve? Ya, ubwa mbere ndaryumvise. Birashoboka. Mbe ndakubaza, urakunda udukuru? Yego, ndadukunda. Okay, ngenda gutererera agakuru kamwe kandi ukumviriza neza. Izuba n'agahungarema bari abagenzi bakundanye kandi cane. Ariko umunsi umwe agahungarema karabura umuvyeyi wako. Hanyuma rero karagenda mu bagenzi, karatira amasuka, karatira ibipawa, aratira nyene ibikoresho vyo guhamba umuntu. Aravyegeranya vyose arabironka. Hama kageze kumuhamba kabona burije, kuko hari hageze amasaha y'umugoroba. Kaca karagenda kabwira izuba. Urumva ko izuba bari abagenzi gose. Kaca karabwira izuba ati ndakwinginze, jewe nabuze umuvyeyi kandi urabona ko ntegerezwa kumuhamba. None rero nagomba ndagusabe usubire inyuma, hamusubire useruke kugira ngo umuvyeyi wanje ndamuhambe habona. Izuba naryo ndicarira kabwira ngo ntibishoboka, ngo wese wuhindura ibihe. Ndicarira renga. Ariko kagahungarema karagerageje uko gashoboye nubwo bwari bwije, karahamba umuvyeyi wako. Kuva ubwo agahungarema n'izuba ntibibonana, ntibicana uwaka. Ni naco gituma agahungarema kabonye izuba riserutse kaca gacurika umutwe, gasubira kuwukurayo ari uko rirenze. Iyo nkuru urayitahuye? Oya, ushatse kuvuga iki? Ikibazo ciza cane. Shaka kugusaba uhagarika ivyo urimo, ntunyiteranyeko. Ureke umuhungu wawe abane n'umukobwa bakundana. Ndibaza wanyumvise? Ureke umuhungu wawe abane n'umukobwa bakundana. None wewe urinde? Ndi Mama Kaneza.